ese nubigenza gute gufuta account yawe ya Facebook? Birashika ugasanga ufite account nyinshi, wakire account nyinshi ushaka gufutamwo zimwe hamusigaze imwe y'ingenzi. Nongeye kubashimira cyane bakunzi ba Kavyonzi TV, nizere ko mumerewe neza aho muri hose. Turabashimira cyane abantu mwakoze subscribe ndetse n'abantu mwimirije gukora subscribe yakandi ko kanya kugira ngo mubashe kubana natwe mu biganiro bikurikira. Ivyigwa byinshi tugiye kuza turakurikirana kugira ngo tuze turabana. Umaze gukanda wanditse sabone cyangwa se wanditse subscribe bivana n'uri mukoresha, raba ko ako kazogera cyangwa agakengere wakakije kugira ngo notification zose iyo duze ikiganiro uzebe uwambere kumenyesha ko ikiganiro cyamaze kubashikaho. Reka rero dutangure turabe tujye kuraba uko twashobora gufuta account yacu ya Facebook. Ese nubigenza gute gufuta account yawe ya Facebook? Uyifute burundu ko birashika ugasanga ufite account nyinshi, wakire account nyinshi ushaka gufutamwo zimwe hamusigaze imwe y'ingenzi. Niyo video tugiye gukora rero kugira ngo tubane no kuvuga twese turi kumwe. Aka video ntiwagire ugasharinga ku bandi bagenzi babwira ngo bamenye vyinshi uko bashobora gufuta account yawe ya Facebook. Hama dukomeze cyane muri kubona se nuko bisanzwe. No kuvuga aha icyo ukora nta kindi, uca winjira muri Facebook yawe. Umaze kwinjira muri Facebook yawe ivyo bashobora kuzana nibi, hama ushofyonda hepfo aha murahabona, nuca winjira urakandamwo. Umaze ukandamwo urabona ivyo bashobora kwizanira iyi page. Ushobora abantu handitse settings and privacy, niho ujufyondamo hagati. Umaze gufyondamo hagati ndabona ko twayifyonze twayikanzemo. Uca umanuka handitse settings, ahantu handitse settings nico fyonda. Umaze kwafyonda akantu bashobora kuzanira ahantu handitse ngo account central. Aha rero ucufyonda handitse personal details, ni kuvuga ibintu kuranga vyawe. Ucukandamo kwa kambere hamugacurindira. Umaze gukandamo kwa kambere uca umanuka hepfo handitse personal details, kandi uca wemeza. Umaze kwakanda urabona ibikuranga ko babikuzaniye kuri account yawe ya Facebook. Tuko turaramye dushobora gufuta ukuntu ushobora gufuta Facebook yawe mu kiningo uba warakire nyinshi cyane zikubangamira, ukaba wifuza ukuntu ushobora kuyikura ko burundu kuri Facebook. Ucufyonda handitse account ownership and control, niho uca ukanda ukemeza. Umaze kugakandaho utegereza gato, urabona ibintu bashobora kuzana ngo account ownership and control. Barakubwira rero ko nimba ushaka ko kuyifuta n'ibiki vyinshi so tugiye kuyifuta, no kuvuga ufyondano handitse kwa kabiri handitse deactivation or deletion, ni ucukanda aha. Umaze kwinjiramwo urabona bacha kuza bakubwira rero, ni kuvuga barakubwira ko iyo ugiye kuyideleta ati permanently cyangwa se permanent, iyo ugiye kuyideleta no kuvuga account yawe ibintu bigenda ni ibi vyose. haragenda aya macane haragenda ivyo wagiye create yako byo kuri Instagram. Ariko iyo tugiye gufuta nimba nta account wahuje na Facebook yo kuri Instagram, no kuvuga haza kuza gusa account yawe ya Facebook. Tugiye gufuta iyi account yacu ya Facebook, urafyonda handitse kwiyambere kwizina ryawe. Urayibona je izina ryanje ni bitwa Akbar Saidu. Ushukanda mu hagati. Umaze kwanda mu hagati cucukora urabona handitse ngo dushaka kuyidirita, dushaka kuyifuta burundu account yacu ya Facebook. Ukakora ko aka kantu ukakamanura hama kacemeza kuri continue. Umaze kuyifyonda ko baratubwira rero, no kuvuga iyo ugiye gufuta iyi account yawe, no kuvuga kuyifuta ya Facebook, no kuvuga ama page yose wagiye create kuri account zose ziravako. Urabona vise page zibiri na create kuri account. Hari iyo bita Saidu Comedy, hakaba iyo bita Comedian SYD. Iyi ya kabiri rero nongeyeho nyene niko kanya mboneye ko kubabwira Facebook, no kuvuga Facebook account yanjye nkoresha kuri Facebook, page yanjye nkoresha kuri Facebook ni yanditse Comedian SYD. Iyi ya kabiri niho hari video comedy, hari ibiki vyinshi tuntu dutwenza cyane, niho ndadushira kuri Facebook. Hanyuma maze gushika kuri page
ucukanda handitse continue kandi maze kwakanda ibyo baca kuzana nibi mbere yo kudirita Facebook yawe account ibisabwa nibi ariko ibi ntaco bitubwira twebwe kwera dusanzwe tuzi ivyo tugiyemo uca ufyonda handitse continue kandi maze gufyonda handitse continue tugiye kuyifuta account yacu uramanuka hepfo uca ufyonda kandi handitse continue kandi continue tumaze gushika rero urabona tugira tuyifute burundu bakubwira ko ushiramo password yawe nimba password yawe utayibuka niba utibuka password yawe iyo wuguruje kuri account ushaka gufuta haro video tugeze gukora kuri iyi channel ya Kabyonzi TV haro video twerekana ati ese iyo umuntu yibagiye amamodo pass cyangwa se ama password ahantu yistoka ni hehe. Iyo video rero uyikurikirana urabe mu video zarenganye uraza kwiraba numara kwirangiza ucubona ukuntu ushobora kuja kuraba no kuvuga account ya cyangwa se password ya Facebook ya ushaka gufuta. Umaze gushika rero urashiramo password yawe. Password yishizemo ucukanda handitse continue. Umaze gukandamo continue nta kindi kintu kiba kibaye. Rero Facebook yawe uba uyidirise biba biheze. No kuvuga habaguhereza iminsi 30. Hari benshi rero bishika ugasanga ashaka gufuta account yiwe kubera ishavu kuri bibazo byinshi agiye ayibona ko no kuvuga nimvo nyinshi zigutera gufuta account yawe. Hari benshi rero muri uwo mwanya cyangwa isaha izi minsi baba bifuza ko bo subirana Facebook yawe account yawe ya Facebook no kuvuga bisubiye ko badashobora kuyifuta. Baba bafite amahirwe kugira iki yo kuja kuyifuta iyo minsi 30 itarahera. Nuko rero muragize neza cyane mukomere ibihe vyiza. Ciao ciao.